Ndabahaye ikaze mu kiganiro umuntu abeho. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire agira atubwire vyinshi mwihishurirwa n'iyerekwa yagize mu gihe giheze, ivyo benshi tutamenye. Turaje rero tubimenye muri iki kiganiro cacu. Muri kumwe nanje Rukundo hamwe n'umutumire wacu, atangure abibwira, agire ko anadushikiriza n'ubwo butumwa yatuzaniye. Kaze. Yesu wacu nashimwe, bakunzi umusaraba wa Yesu Kristo. Mu kiganiro canje ndabanza ndabidondore, izina nitwa Pastori Ngendandume Juvenal, nkaba aka kanya two turavugana mpagaze mu gihugu ca Kenya, ariko ndi Umurundi. Rero kuba ndi ino kubera ubugombe bw'Imana. Rero nico gituma nagomba ndabamenyeshe uri mutamenye y'urugendo rwacu kuja mu ijuru, vy'Imana yivugana nanje, ishengero nkoreramwo naryo ishengero ry'ubumwe bwa kuri mpwemu yera Ezebu Burundi. Mubwiza nkoreramwo n'ingora emera niyo nkorera rero ikiganiro canje hariho ivy'Imana yagiye ivugana nanje, yagiye ivugana natwe abakunzi umusaraba turi imbere y'Imana kuva 1993 tugitanga ubutumwa bwiza bw'ishengero ry'ubumwe kuva kuri mpwemu yera Imana yavuganye natwe, kandi turabisohoza muri kino gihe cyo gusozera. Ishengero ryari mu kibazo ivuga gatoyi mu gihe Imana yabitubwiye, niho yatubwira yuko izosubira ikayugurura, hanyuma tukavuga ubutumwa bwiza tukabukwiza isi yose. Abakozi bamwe batari bake baragenda ibihugu, nanje uriko turavuga igihugu ca Kenya. Imana yarushize kubana nanje, irabana natwe ubutumwa bwiza gutegura umugeni. Rero Imana yampaye n'ishurirwa ryanje ryo gutegura umugeni wa Kristo, kugira ngo nitegure kuja mu gihugu co mw'ijuru. Nambiza kino kiganiro nagomba ndababwire nk'uko mu gihe kirenganye 1998 niho Imana yongera kuvugana natwe, ishengero yatwemeye ko dusubira gukorera ku mugaragaro. Hanyuma rero Imana datanye n'amahoro twemere kongera gukora, twemere 1995 twatangura ubutumwa bwiza. Rero Imana yatugiriye neza, jewe Imana irangirira neza, ncamurwa iyo nari ndi muri Rumonge, naba ahantu bita mu Gasanda, hari intara ya Bururi, jana Mwaro. Niho Imana rero turi mu masengesho, Imana yavugana natwe, hari 1998 twari twiteze umuhero w'umwaka w'2000. Imana yaraturemesheje cane, tumaze igihe kinini turi imbere y'Imana, natwe turi mu buzimire nk'ubwo twiyumvira yuko umuhero 2000 ushobora kwaduka. Rero niho Imana yavugana natwe ati bana banje reka kuba nk'ibijuju, mu 2000 twohindura ibintu kugira ngo ahantu Kristo mumubone gukora ku mugaragaro. Rero gukora kwa Kristo niko nagomba ndabasigurire. Ese no munsi nk'ivyo mubona ko ari amajambere umuzo wa Kristo, kandi navyo biratwinjiza mu iterambere, kandi bikongera bikatwinjiza ahandi hantu niko bamwe badatahura ivyarivyo. Rero nagomba ndabamenyesha ico gihe Imana yatubwiye ati umviriza, umwaka w'2000 nzosohora ibintu vyerekana ko ndi hafi kuza. Ivyo bintu Imana yarabisohoje. Camye natubwiye kuzosohora ibintu bitatu. Ivyo bitatu byo nagomba ndababwire ku mugaragaro, ivyo benshi mutazi. Ngize iminsi mvuga ubutumwa mu bihugu bitari bike, kandi ko gutegura umugeni ndi muri Kenya. Rero ico Imana yavuganye natwe, camye yaravuze yuko giye kudusohorera amatelefone, arico kimenyetso ca mbere. Ico gihe kubari ico gihe hacasohoka mu 2000, nyuma yaho gato harasohotse telefone ifise yita Kayogoro, yari ifise umwironge muremure.
ivyo turavyibonera. Imana yatubwiye ko tuzogenda zihindagurika. Izo telefone zarageze igihe zirahindagurika. Inyuma yaho igira kabiri, ikimenyetso ca kabiri, yatubwiye ko Imana izosohora iyindi telefone abantu bazorabira mw'isi yose, kandi izotirimutsa abatari bake. Bamwe bazororeramwo ibirimwo bitagira ikimazi, bigatuma abantu benshi batakara mu vyiyumviro. Nagomba nkebure urwaruka rwacu, hari ivyo iyo telefone yarasohotse niyi mubona tuvugira kuno munsi, ubona ko yitubwira ko ibintu vyiza n'ibintu bibi usanga biriyo. Urorera ico ukeneye kurorera bibi biriyo, ukeneye kurorera ivyiza biriyo. Ico nico Imana yatubwiye kigira kabiri, ikimenyetso kigira kabiri. Iyo telefone yarasohotse murayibona, niyi mubona zitwa Android, WhatsApp, ibyo byose nibigaragaza yuko Imana yatubwiye ko arico kimenyetso kigira kabiri cyo kuza kwa Kristo. Rero icyo kimenyetso tukirimwo, twe tumugwaruka rwacu ko bazimirira mu masanamu bagenda babona yerekanywa y'ibijanye n'ubuhumbu. Ibyo byose barabirorera, ugasanga bamwe bazimiye, vyabatwaye ubwenge, batakaye, batari bake bamaze kugwa mu vyaha. Icyo ni ikimenyetso kibi Imana yatubwiye yuko arico kigira kabiri. Tugomba dusimbire rero mu ncamake, tukavuga mu ncamake nkinjiye nido tuca twinjira mu kimenyetso kigira gatatu. No munsi duhanganye naco, abakozi b'Imana bariko bavuga ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni. Hari ikindi kimenyetso kibi gihanganywe n'abakozi b'Imana kigira gatatu Imana yatubariye. Ico nagomba ndababwire bakunzi b'umusaraba, kugira ngo mube maso, ntimwave mubona ibintu vyo byose ngo ni Kristo kandi atari Kristo. Menya neza yuko ibiriko birakorwa vyinshi ari umuzo wa Kristo, ni Kristo yamaze kuvyagira ikarakora. Ico gituma ibimenyetso vyo bigenda bigaragaza gukora kwa Kristo. Rero nagomba ndabasabe ishengero ari bakunzi b'umusaraba, mube maso kuri iyi mburi ndiko ndabaha, nk'uko Imana yabitubwiye. Mube maso, mutabaye maso, umugeni ariko arategurwa, kandi inzambi igomba ivuge, ishengero rigomba ritahe. Kandi abazosamarira muri ivyo bagiye gusigara mw'isi. Ko mvuga ubutumwa, abazobwumva nabo baze babushikirize n'abandi. Ikimenyetso kigira gatatu ico ngomba nje, kandi ikimenyetso gikomeye cyane Imana nyene yatubwiye turi muri amasengesho. Yatubwiye ikimenyetso kigira gatatu ari uko hazokwaduka abigira bavugisha. Ubwo buvugishwa niyo ntambara ya nyuma tuzogwana, kandi iyo ntambara tuzoyigwana igihe, kandi hazoca haba n'amashengero menshi adahimbara Kristo, n'ibikorane vyinshi bidahimbara Kristo. Ibyo byose biriko birakorwa, kandi bikorwa mu buzima. Nta butumwa bwiza buvugwa mu gutegura umugeni, ariko bavuga mu butumwa bwiza bw'ibitangaza n'ibindi bigiye gukorwa n'iterambere, ariko sivyo Kristo yadutumye. Kristo ariko ategura umugeni uzomujana mw'ijuru. Nagomba ndababwira, Imana imaze kutubwira uko no munsi ubuvugishwa buriko burakorwa hirya no hino, ibitangaza biriko burakorwa hirya no hino, kandi atari vya Kristo. Mugabo biboneka ko bavyitirira Kristo, muga si vya Kristo. Nico gituma dukwiye kuba maso. Igihe tutoba maso, ejo gato inzambi igira ivuge, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Abikorinto. Muharabe igice ni 50, ni igice 15 ku murongo wa 51. Turahasanga yuko inzambi igiye kuvuga. Rero iyo nzamba niyamara kuvuga, Yesu agatwara umugeni. Muribuka amajambo yavuze muri Matayo, yavuze ati ariko asezera abigishwa biwe ati nzosubira gusangira namwe umutobe w'izi nzabibu mu bwami kwa Data. Tubarindiriye isango ya nyuma y'uruhimbi Kristo ariko ategurira umugeni bwo gusangira kuri wa mutobe yasezerana, bwo gusangira nawe umutobe w'izo nzabibu mu bwami kwa Data. Mbega uriteguye kubayo? Ico gihe naco gihazoca twerekana imbere ya Se, n'imbere y'abamarayika, n'imbere y'ibinyabugingo. Tuzoca dukoresha ya ndirimbo uwadupfiriye kera araza mu bicu amanukanye n'isinzi ry'abera. Rero Yesu ariko aregeranya isinzi ry'abera, ba Mose na ba Sitefano na ba Petenego bari mu buruhukiro bw'abera. Ico gihe rero tuzoca tumanukana cyo kuganza myaka igihumbi ku musozi wa Elayono. Hazobayo bande? Hazobayo umugeni yateguwe neza, atahitanywe n'inyigisho za Antikristo. Uno munsi biko biradusamaza, turabironka iterambere, turabironka mu butumwa bwiza nk'uko Imana yabitubwiye, kandi harimwo no kuzimiswa kwa cyane dufatiye ku byo tubona.
raba rero urobanure ivyo ukwiye kuraba n'ibikwiye kugufasha. Hanyuma ico nagomba ndababwire uyu munsi tugezeho nuko Kristo yatubwiye ko azoca dutuma kuvuga ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni. Ubu rero ahantu tugereye ubwo tuvuga ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, umwanya wose Yesu yatubwiye ko inzamba igomba ivuge. No munsi ko turavuga ubutumwa bwiza cane tubukwiragiza isi yose yuko umugeni agomba atashe, inzamba igomba ivuge, ishengero ritahe, abantu bo kwitegura, kubera igihe cyo kwitegura tugeze. Imana yatubwiye ikiye ko nta gihe kirekire kizohaca mutumvise ko inzamba ivuze umugeni atahe. urakoze cyane. Dusubire inyuma gatoya, watubwiye yuko uri pasiteri, usanzwe ufise ivyete bikuranga yuko uri pasiteri? Ivyete nabifise cane. Yego. Ku bijanye n'ubundi burongozi bwo mw'ishengero, hariho ibindi bisata wigeze gukoreramwo atari pasiteri? Narabaye umuririmbyi, narabirengaye, ndaba umuvugabutumwa asanzwe, ndabirengana kugeza iyo ninjira muri sinabiciyemwo. Yego. Rero warutubwiye yuko muri mu gikorwa co gutegura umugeni. Uwo mugeni rero mutegura muramuzi ku buryo mumutegura mumuzi canke no kuvuga ubutumwa muri rusange? Ubutumwa tuvuga si ubwo muri rusange. Ubutumwa tuvuga ubutumwa bwo muri rusange tugenda iyo Imana idutumye, kandi iyo Imana idutumye nihishurirwa, iratubwira ati genda. Naje guhaguruka mva mu Burundi sinamenya ahantu nshikira, ariko n'Imana yambwiye ati haguruka genda, ariko njasanga Imana yahishuriye abakozi b'Imana atitwa kunyakira. Yego. Tubona yuko Yesu mu gihe yavuga ubutumwa abari kumwe nawe yarabatumye, ababwira iyo baja, kandi ababwira nabo bagomba kuja kuraba iyo bagiye. Niyo mpamvu ndakubaza rero nti nawe muri ico gikorwa mukora co gutegura umugeni, abo mubwira murabamenya ko we yarabatungiye agatoki ngo genda, abereka n'amazu bagomba kwinjiramwo ayariyo. None namwe amazu mujamwo abo mubwira murabamenya? Twebwe turabamenya, kuko igituma tubamenya nihishurirwa mpwemu yera aba yadushize, kandi tugasanga ivyo Imana ivugana natwe, tugasanga bamwe yanabibashuriye banabifise, bica bigaragaza ko komunikasiyo yabo n'iyiwacu baturunga. Ikimenyetso kibaranga uvuze ko ari cahe? Ikimenyetso kituranga, kiranga abo mubwira ubutumwa. Ikimenyetso kituranga nuko tubona ko ubutumwa bwiza babwakira babukunze nka bushasha ku bugingo bwabo. Okay. Rero mugeze ku rugero rungana iki rwo wamaze kwakira ubwo butumwa bwo gutegura umugeni? Urugero tugeze ko nibaza ko ni rwiza cane, rurashimishije. Ko mu gihugu c'u Burundi twazungutse atari hake tuvuga ngo ubutumwa bwiza mu gutegura. Ivyo Imana imbwira ati haguruka ugende mu gihugu ca Kenya. Ugeze mu gihugu ca Kenya ukora ubutumwa bwiza mu gutegura. Hari ahandi witeze kuja mu kindi gihugu? Ikindi niteze ubugombe bw'Imana gusa. Simvuze ati genda je nja ngenda. Gusa ingenda niyaho kije niyo nyene. Hama ikibereka abo bantu ushikiriye, ikibereka yuko watumwe n'icyaha? Ikitwereka yuko twatumwe, natumwe jewe nyene ubwanjye. Nuko ibimenyetso nsaba Imana itezwa kubira. Cambe na mbere baranyakira, kandi batanze ata bucuti dufitanye, ataho bari bananze, bakanyakira, bakangaburira, bakamenya ingene mbaho, bakiga n'ingene mbaho bo nyene, kandi atavyo ndabategetse, bivuye mw'ishurirwa bahawe n'Imana. Ico gice kigaragaza ko ari we mugeni ko Imana yitwaye. Yego. Abariko baradukurikirana hano ku Muntu TV, ni ikihe kimenyetso wobaha cerekana yuko watumwe kuba gutegura umugeni? Ikimenyetso nubaha ni ubutumwa buvugwa bwiza n'ingene abantu babwakira babunezererewe, kandi ubona ko baritegura mu buryo buhagije gutunganya imitima yabo. Ubwo tuvuga ubutumwa bwo gutunganya imitima. Okay.
Hama niki rero twokwitega inyuma yuko tuzoba duhejeje kwitegura muri ubwo buryo bwo gutunganya umugeni? Ikintu twitega nuko turangije kuvuga ubutumwa bwo gutegura umugeni, nuko inzamba izoca ivuga umugeni agataha aja kuruhuka. Ivyo twiteze. Umugeni ataha hazotangura gutaha umugeni canke hazotangura guhanwa kw'abanyavyaha? Icambere na mbere Bibiliya irerekana yuko inzamba irangije kuvuga Yesu agazamura umugeni wiwe, abanyavyaha bazosigara aho, igihano kizoba inyuma yuko umugeni yabanje gukurwa gusa. Igihe Bibiliya itubwira ngo kuko abasinziriye mu mwami bazozugwa bagaca bitana abari mu mubiri, tugahinduka mu kanya gato nko kubita urugohe. Ico gihe umugeni wa Kristo ntihazoba azamutse. Abanyavyaha bazobimenya mu nyuma ko umugeni yatashe, ari uko bakoresheje ya telefone nababwira, bakameye bagatelefona bakumva ibihugu byose ko abantu bagize gute bazimiye, nabazoca batahura ko umugeni wa Kristo yatashe. Igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana kivuga yuko hazovuga inzamba indwi. None ubu hamaze kuvuga inzamba zingahe? Hasigaye inzamba zingahe? Ico tuzi nuko Bibiliya izo nzamba ziriko ziravugwa. Ico tuzi nuko twiteze inzamba nkuru ya Yesu Kristo. Izo zindi nazo hari nayo tuzovuga ku bw'ivyago bizoba inyuma yuko umugeni wa Kristo yamaze kuzamurwa agakurwa mw'isi. Muri make nta nzamba nimwe iravuga? Nta nzamba nimwe turiyitega, twiteze iya Kristo gusa. Bisigaye n'ibindi bizoba mu nyuma. Sindagutahuye neza. Inzamba zishobora kuvuga umwanya uwo ari wo wose zikurikirana, canke hariho izavuze canke zizovuga habanje kuvuga iyo nyizotwara umugeni? Ico twomenya nuko batahuza neza ko hazobanza kuvuga inzamba yo kuzamura umugeni gusa. Nizobanza kuvuga? Izobanza kuvuga umugeni abanza kuvuga mw'isi. Yego, urakoze cane. Inyuma rero y'inzamba kuvuga, umugeni akagenda, abakoresha ivyuma bigezweho vy'itumatumanako ry'amakuru bakabaza bakumva ngo umugeni yagiye, hazokurikiraho iki? Ikizokurikira ni ukurondera. Turiko turategura umugeni, hari abantu bakira ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, n'abandi batabwakira. Ico gihe bazoca nabo batangura kubazwa n'abanyavyaha, mwebwe mwashigajwe n'iki ko tubona abandi bazimiye, murazi iyo mwabashize? Niho bamwe bazotangura kugira ivyago kugira ngo bicunguze yabo maraso bitagikunda ko umugeni azoba yazamutse. Okay. Kuryanya insya z'amenyo bivugwa na Bibiliya, ivyo bizoca bibaho ryari? Ivyo bizobaho ari uko umugeni wa Kristo yatashe, muri vya vyago bizokoraguka ku banyavyaha, ari uko ishengero ryatashe. Ivyo ni ivy'inyuma y'uko ishengero ryakuwe mw'isi. Hama rero isi nayo izocira irimbuka ryari? Isi kurimbuka kw'isi twisunze Bibiliya, tukisunga ijambo ry'Imana. Ico gihe co kurimbuka kw'isi ntasi izarimbuka, hazorimbuka abanyavyaha. Kuko igihe Satani yateguye intambara ya Makedoni, akazubiza urwanya rya kabiri ry'abanyavyaha, agahitana abari mu mubiri, bakaja gutera ku ngoma ya Mesiya ya ku musozi wa Elayono, no azotibuka umuriro w'iherezo ukarigata abasi b'Imana. Mugabo isi izoca ibaho ari nshasha, twe twibera mw'isi ibihe bitagira gute bitazosha. Isi n'isi, ahubwo abanyavyaha nibo bazorimbuka. Uvuze ngo isi ntizorimbuka, kandi hariya handitse yuko ngo izozingwa nk'impapuro. Ico gihe co kuzindurwa nk'urupapuro nico gihe isi izoba ikirahinduka kugira ngo twinjire mw'isi nshasha. Mugazo bahejeje gutikira iki? Abanyavyaha niyo Imana itwarira. Kuko isi n'isi, n'ukurema kwa Adamu na Eva yabaremye isi ihari. Mugabo urumva si isi izoba ikiratsingwa, ni hamwe isi izotigita, nyamugigima bariko baranganizwa kw'isi kugira ngo bategurwe isi nshasha tuzwa kubamwo. Kuko biritubwira yuko turetse ijuru risha n'isi isha, ivy'ugoroka bizogira gute? Bizoba. Impaka rero isi ico gizozigwa nk'urupapuro kugira ngo hategurwe isi nshasha. Mugabo umugeni wewe azoba ari kumwe na Kristo hariya ku musozi wa Elayono, ari baganje barindiye Yesu ari mushaka kuguruka kugira ngo turabwe isi bitazosha. Bazoba ari ku musozi wa Elayono? Elayono haje Yesu yatuvuye. None uwo musozi uherereye maja he? Uri mu Bwisirayeli. Uwo musozi musomye Bibiliya
iratwerekana neza uwo musozi ingene uri mu Bwisirayeli, kuko igituma mu Bwisirayeli ni mu bwoko bw'Abisirayeli, kuko ico gihe hari inyigisho abantu badatahura ngo hazoja mw'ijuru 144. Zirya nyigisho siko zisigura, zirya nyigisho zisigura yuko arya ari amasigarira y'Abisirayeli, bazoza bagaca bikubita imbere ya Yesu bati ubu turemeye ko umwana w'Imana igeze azoba amanukanye n'isinzi ry'abera, kubera bo ntibemera ko yapfuye akazuka, baramaze gutitura ivy'Imana. Ico gihe bazotangura gukanguka bamenye yuko Yesu aje, bace bamenya bati koko yari umwana w'Imana, bace baza kwita imbere yiwe bati tugirira imbabazi turemeye ko umwana w'Imana. Nawe azoca avuga ati nimuze aho data yahezagiye muragugabe mwateguye, tuca tuganzanya nabo ya myaka 1000 turindiriye ugutikira kw'abanyabyaha. Bibiliya iravyerekana neza, aho tugenda mu vyeshuro Yohana 21, aho Bibiliya bitwereka neza ingene abantu ibyanyigisha abantu bacamwo bagasanga bariko barigisha ibitaciye mu ishuri. Tugarindira inzamba kwituka gucengereza hamwe. Yego, uvuze rero yuko hazobaho ishengero rizoba riri ku musozi Elayono, noneho inyuma y'umusozi Elayono baca bagaruka kuganzanya nawe, ni ukuvuga yuko bazoganzanya nawe hano mw'isi, rero ivyo kuja mw'ijuru nta bihari. Kuganzanya nawe nagomba tugasubira akantu tugakosora kugira ngo ukumve neza. Cambere nambe navuye ko inzamba izovuga, subiye inyuma gato, hanyuma Yesu agaca kwerekana umugeni imbere ya se. Rya jambo yavuga agaca rishira mu ngiro yuko azosubira gusangira natwe umutobe w'inzabibu ubwami kwa data, aho ni muri Matayo 26 ku murongo wa 28. Nico gihe rero azoca abakuririmba ya ndirimbo ngo wadupiriye kera araza mu bicu ari kumwe n'isinzi ry'abera. Aho Yesu nyazo wamanukanye nimwe muzabaye n'izaba Stefano n'izaba Mose agiye kuganziza ku musozi Elayono, aje kwerekana umugeni imbere ya se. Hariho imyaka tuzomara mu ijuru n'ibice byayo, Yesu yerekana umugeni imbere ya se, kandi ariko arategura uhimbo umugeni. Hanyuma cyo tubanza kuja kuganza rya myaka 1000. Aho azoye ku musozi wande wa Elayono. Bibiliya dukurikije dusomye Bibiliya yabitwereka kuganza kw'imyaka 1000 kwande kwa Mesi. Yego, muri bwa butumwa bwiza bwo gutegura iki umugeni, kubona iyo ariko araja n'iyo ariko arava, ateza nyigisho zo mu kirere. Ni ubutumwa busaba umwanya muremure n'inyigisho zirezire zo kwibira cane muri Bibiliya kugira ngo umugeni ntashikara bikijuje uko Yesu agomba abanyabwenge. noneho hariho amashengero yigisha adategura umugeni. Amashengero adategura umugeni, amashengero yose yubakiye ku rwego rwa Kristo ntabyo ashoboye gutegura umugeni, kuko niwo mugeni ntabo bazi. Muga amashengero yubakiye ku rwego rwa Kristo ijana kw'ijana nk'uko yabivuze, yubakiye ku ruhimbi rwera rw'umwami naryo sangira ryera. Urazi ko Yesu yavuze ngo muzokora mubikora mugira gute munyibuka. Abibuka ivyo Kristo yakoze, abo rero bariko bavuga ubutumwa bwo gutegura. Amashengero yubakiye ku rwego rwa Antikristo twayamenya gute? Kuyamenya ni ukuyagendera, ukabanza ukiga inyigisho bafise izarizo. Hanyuma maze kuyinjiramwo naho nyene ufise uburenganzira bwo kubacira urubanza, kuko umucarubanza ninde? Yesu. Ego, urakoze cane. Hari ico wongera ko kuri iki kiganiro duhaye kuri uyu munsi? Ikiganiro nibaza ko ico nokongerako nuko nobwira abatwumviriza kuri ikiganiro cacu ko okwama bariko barakira ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, kugira ngo bitari bagike baze barabaza bajane yabahuru, kuko Yesu ashobora gutwara umugeni umwanya wari wo wose, ko yavuze ngo zoza mu gihe tiyumviye. Rero abantu ico nokongera ko nuko abantu bitegura kumviriza ubutumwa bwiza bw'impemburo, kandi ubutumwa bwiza bwo gutegura umugeni, kugira ngo abantu bitegurire kwigira mu gihugu c'isezerano. Yesu yavuze ngiye kubategurira muzogaruka ndabajane. Yesu abategurire. Urakoze cane, ndabashimire namwe mwari kumwe natwe muri iki kiganiro umuntu abeho. Ndabifurize kubaho mu buryo bwiza, mu buryo mwitegura, murushirizaho kugororoka, kuko igihe ico kuba mu vyaha kiriko kirarangira. Naho mu biganiro vyacu bizokurikira ko mwari kumwe nanje Rukundo, naho ubutaha, bye.
Audio Jungle.